Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice vy'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Nshuti nawe mugenzi uri kurumviriza kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya, ndakuramukije amahoro y'Umwami wacu Yesu Kristo abane nawe. Uri kumwe na Pastor Samuel Nsabimbona ndakigushikiriza. Mu cigwa giheruka twarabonye ibikorwa bitari bike Yesu yakoreye mu bisagara vy'i Galilaya. Twarangirije kuri ca gitangaza Yesu yakora co kugaburira abantu 5,000 akoresheje udutsima 5 n'udufi 2. Yesu yarakijije umuhungu yarimwo abadayimoni bakaze cane, kandi ako kanya yaciye aba muzima asubirana ubwenge bwiwe. Uwo muntu yarimwo abadayimoni benshi cane kugeza aho bitwa gitero, arico bitwa legiyo. Yesu amaze kwirukana abo badayimoni benshi, baciye baja mu mukuku w'ingurube. Izo ngurube ntizashoboye kubaho zirimwo abo badayimoni, kuko zaciye zisuka mu ruzi zirapfa. Abantu bose bo mu gihugu c'Abageraseni bari bakikije aho baciye binginga Yesu Kristo ngo ave iwabo, kuko bari batewe n'ubwoba bwinshi bw'ivyo babonye. Uwo muntu yakijijwe ibintu bikomeye cane. Igitangaje twabonye nuko abantu b'i Gadara baciye basaba Yesu ngo ave mu gihugu c'iwabo. Abo bobo bagira bati, hako twobura ingurube zacu twopfuma tubura Yesu. Kandi twarabonye yuko n'ubu munsi hariho abantu benshi bavuga bati, hako duhomba ubutunzi bwacu canke duhomba ivy'umunezero wacu twopfuma duheba ivyo vya Yesu. Uko nuguhitamwo nabi. Twarabonye ingene Yesu yakijije umugore agwaye indwara yo kuva amaraso, kandi yarayimaranye igihe kinini. Ntivyahereye kuri uko gukiza uwo mugore gusa, ariko Yesu yarakijije n'umwana wa Yayiro. Yayiro akaba yari umukuru w'isinagogi. Yayiro yaraje yitembagaza imbere y'ibirenge vya Yesu, aramwinginga ngo aje imuhiriwe, kuko yari afise umukobwa w'ikinege yari amaze imyaka 12 avutse, kandi yari karahwera. Igihe Yesu yari karagenda, ishengero ryaramubanze, kandi muri abo bariko baramubanda habayemwo umugore agwaye kuguma ava amaraso, uwo twabonye ko Yesu yakijije, ngo yari abimaranye imyaka 12, hanyuma yari yaramariye utwiwe mu bavuzi, ariko nta n'umwe yagize ico amufasha. Yatanze ingemu nyinshi, aracumukura, ariko aba uruhiye ubusa. Uwo munsi wamubereye umunsi udasanzwe, kuko ngo yaturutse inyuma ya Yesu, akora ku mbuyonga bw'impuzu yiwe, maze ako kanya umugende w'amaraso ucurakama. Yesu rero ntiyarinze gukora kuri uwo mugore. Mugabo uwo mugore niwe yakoze kuri Yesu, maze aca arakira uwo mwanya nyene. Abigishwa bobo biyumvira yuko Yesu yakozweko n'abantu benshi, kuko bariko baramubanda. Igihe Yesu yabaza ati, ninda nkozeko, abigishwa biyumvira yuko ico kibazo kidafise akamaro kandi kitumvikana. Ariko naho hari abantu benshi bari bakikije Yesu bamubanda, hariho umugore umwe yamukozeko mu kwizera, maze aca arakira icago ciwe. Yesu akivuga, ngo haza umuntu avuye kuri wa mukuru w'isinagogi, aterega wa mwana wawe aracikanye, ntureke kugora umwigisha. Mugabo Yesu yarumvise ivyo, aca abwira wa mukuru w'isinagogi ati, ntutinye, niwizere gusa, umwana arakira. Ngo Yesu amufata ukuboko avuga n'ijwi rirenga ati, mukobwa vyuka, ubugingo bwiwe buragaruka. Aca ava hasi uwo mwanya. Yesu arababarira ngo bamugaburire. Abavyeyi biwe baratangaye, ariko yaciye abihanikiriza
ngo ntihagire umuntu n'umwe babwira ibibaye. Mugabo rero iyo nkuru n'ibi bitangaza uravye uko bivugwa ntiyari gushobora kutamenyekana. Ibijanye n'ikindi gitangaza Yesu yakoze cyo kugaburira abantu 5,000 twakibonye naco nyene. Ishengero ryari ryakurikiye Yesu ari rinini cane. Yesu yari kumwe n'abigishwa biwe 12, maze abonye butanguye kwira, babigishwa biwe batangura kumwegera baterega asezera abantu baje mu mihana no mu misozi impande zose, biyakira indaro, bironderere n'ibyo kurya, kubera yuko aha hantu turi ari mu gahinga. Mugabo Yesu yababwiye ijambo batari biteze, kuko yababwiye ati mubari mwebwe mubagaburira. Abigishwa baciye bamwishura bati erega nta kindi dufise udutsima 5 gusa n'udufi 2, sinzi yuko ugomba yuko twoja gusumira aba bantu. Mugabo Yesu amaze kubwira abigishwa ngo bicarike abo bantu mu migwi, abantu nabo bamaze kwicara, yaciye yakira imitsima, ya mitsima 5 na za fi 2, ararangamiza mu ijuru, arabihezagira, arabimanyagura, abihereza babigishwa biwe, babishira imbere y'abantu. Abantu bararya barahaga bose, maze bamaze guhaga batororokanya ibisigaye byose, byuzura ibiseke 12. Ubu munsi turaganira ku byo gukayangana kwa Yesu, iby'ibitangaza yakoreye umuhungu yaragwaye intandara, hamwe no kuzindi nyigisho Yesu yahaye abigishwa biwe. Turishimikiza amajambo yanditse muri ubu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka mu gihimba c'9 duhereye ku murongo wa 27 turageza ku wa 62. Tubanze dusome kuva ku murongo wa 27 dushike ku murongo wa 36. Ubanze wibuke yuko ku murongo wa 26 ari nawo twari twarangirije ko Yesu yavuze ati umuntu wese bizotera isoni kunyemera no kwemera amajambo yanje, n'umwana w'umuntu bizomutera isoni kumwemera aho azozira afise ubwiza bwiwe n'ubwa se n'ubw'abamarayika bera. Aho rero niho Yesu yaca avuga yuko muri bo hari abatazopfa batabonye ubwami bw'Imana. Aho rero yavuga ibyo gukayangana kwiwe. Turabe ibyuko gukayangana ku murongo wa 27. Turabe icyo Yesu yababwiye kuri uwo murongo wa 27. Ariko ndababwira ukuri, muri aba bahagaze hano harimwo bamwe batazobona urupfu gushitsaho bazobonera ubwami bw'Imana. Petero niwe yahavuye ashinga intahe ko yabonye ubwo bwami bw'Imana. Uwo Petero yari kumwe na Yesu kuri wa musozi wera, aho Yesu yakayanganiye. Reka turabe icyo bivuga ko mu ikete rya 2 yanditse mu gihimba ca mbere kuva ku murongo wa 16 kugeza kwa 18, havuga ngo kuko tutakurikiye imigani yaremwe n'akenge, hamwe twabamenyesha ubushobozi bw'umwami wacu Yesu Kristo no kuzoza kwiwe, ariko nuko twiboneye n'amaso yacu icubahiro gihambaye, icubahiro ciwe gihambaye, kuko yahawe n'Imana Data wa twese ishimwe n'ubwiza, aho ijwi rivuzwe n'ubwiza bukomeye cyane ryamushikako rikavuga riti nguwu umwana wanje nkunda akampimbara. Iryo jwi twaryumvise rivuye mu ijuru, aho twari kumwe nawe kuri wa musozi wera. Aho urumva yuko Petero avuga ibyo yiboneye, avuga ibyo azi kurusha abo banyabwenge b'iki gihe birirwa barandika insiguro z'amajambo nk'ayo atariho bari. Nshuti yanje, reka duserangure turabe ubu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ingene byagenze. Duhereye ku murongo wa 28 hatubwira ngo hanyuma y'ayo majambo haheze iminsi nk'8 ajana Petero na Yohana na Yakobo aduga igisozi aja gusenga. Urumva yuko Yesu yajanye kuri wa musozi Petero, Yohana hamwe na Yakobo. Abo rero
abo rero yahinduwe babona nk'uko vyanditswe hano mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igihimba c'icenda umurongo wa 29 havuga ngo ariko arasenga ishusho yo mu maso hiwe ihinduka ukundi imyambaro yiwe yera derere irakayangana. Uwo murongo uratwereka ko hari umuco woba wamurasiyeko. Uratwereka ko hari umuco woba wamurasiyeko. Ahubwo n'umuco wavuye imbere muri we useruka hanze urakayangana. Benshi barabaza ngo mbega mwijuru tuzokwambara impuzu? Ego tuzoba tuzambaye, ariko igikuru tuzoba twambaye n'ubwiza bw'Imana nk'ubw'Imana yambitse Yesu kuri uwo musozi. Haleluya. Murongo wa 30 n'uwa 31 naho havuga ngo abagabo babiri bavugana nawe bari Mose na Eliya. Baboneka bafise ubwiza bavuga ibyo kurangiza kwiwe yagira aherahereze i Yerusalemu. Kuri uwo musozi habonetse Mose na Eliya. Uwa mbere ari we Mose yaserukiye ivyagezwe, uwa kabiri nawe ni ukuvuga Eliya yaserukiye abavugishwa n'Imana. Abo bose rero babaye ivyabona byo gushingira intahe ugukayangana kwa Yesu. None bavuze iki? Bavuze ivy'urupfu rwa Kristo rwari rwegereje. Pawulo aravuga yuko ubutumwa yigisha ari ubwashingiwe intahe n'ivyagezwe kandi bugashingirwa intahe n'abavugishwa n'Imana. Aha rero Pawulo yerekana neza yuko ubutumwa bwiza butanyuranye n'isezerano rya kera. Mu ikete yandikiye Abaroma mu gihimba ca 3 umurongo wa 21 niho avuga ati ariko noneho ivyagezwe bitariho ukugororoka kuva ku Mana kurahishuwe gushingirwa intahe n'ivyagezwe n'ivy'abavugishwa n'Imana. Ivyagezwe hamwe n'abavugishwa n'Imana bivuga yuko atabundi buryo Imana yari gushobora kudukiza atari ukuduha ukugororoka guciye mu kwizera kwacu. Mu isezerano rya kera ivyo vyaca mu gutanga ibimazi. Umwagazi watangwa ku gicaniro cari ikimenyetso c'ingene Yesu Kristo azopfa kubw'ivyaha vyacu. Abavugishwa n'Imana nabo baravuze ivyaha vy'abari mw'isi. Reka turabe ivyakurikiye ku murongo wa 32 n'uwa 33 ni muri ubu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igihimba c'icenda. Haravuga ngo Petero n'abari kumwe nawe bari baremerewe n'itiro bikanguye gose babona ubwiza bwiwe n'ababagabo babiri bahagararanye nawe bagira batandukane nawe. Petero abwira Yesu ati mwigisha bitubereye byiza ko turi hano, nuko twubake amahema 3, rimwe ribe iry'iwawe, irindi rya Mose, irindi rya Eliya. Ntiyarazi ico avuga. Petero we yaguma aribwa ngo ntagenda atavuze. Aha hantu iyo apfuma yihorera. Luka niwe abivuga neza ati ntiyarazi ico avuga. Ni bimwe abantu bavuga ngo yaradedemba canke yaradebagura. Abantu benshi bameze nka Petero, bagenda bavuga hose amajambo avujanye n'ivy'Imana ariko batazi ivyo bavuga. Petero yavuze ko bubaka amahema 3, agerageza gushira Yesu ku rugero rumwe na Mose na Eliya. Uko niko abanyabwenge benshi b'iki gihe bagerageza kutwumvisha ko Buda, Muhamedi, Mose canke abandi bita abahanuzi abo bose bari ku rugezo rumwe na Kristo, ngo bose batanguje amadini. Kristo ntiyaje gutanguza idini namba, ariko yapfiriye ku musaraba kubw'ibyaha by'abari mu isi. Araheza atanguza urugendo rw'abakristo bariko baja mu ijuru. Kristo n'umukiza wa bose. Nico gituma tudakizwa n'idini ariko dukizwa na Kristo. Petero ahejeje kuvuga ivy'amahema ku murongo wa 34 n'uwa 35 na 36 tuca dusoma ivyakurikiye ngo akivuga igicu c'igipfungu kiraza kirabatwikira,
ico gipfungu kikibashikako baratinya. Ijwi riva muri nyagicu riti, nguwo umwana wanje natoranije, nimumwumve. Iryo jwi rihoze, Yesu aboneka ari umwe. Barabihora, ntihagira umuntu muri iyo minsi babwira na kimwe mu byo babonye. Bukeye bwaho niho tubona ikindi gitangaza Yesu yakoze mu gukiza umuntu agwaye intandara. Iyo nkuru tuyisanga muri ubu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Dusoma umurongo wa 37 kugeza ku wa 43, ni mu gihimba c'icenda. Bukeye bwaho bamanutse ico gisozi, ishengero ryinshi riramusanganira, kandi umugabo wo muri bo avuga n'ijwi rirenga ati, Mwigisha, ndakwinginze ndabira umwana, kuko namuvyaye ari kinege, kandi hari impwemu imufata agatura akaborogo, ikamujegeza akabimba ifuro, kandi ihejeje kumukungagura ikagora cane kumuvamwo. Nanje ninginze abigishwa bawe kuyisenda, irabananira. Yesu arabishura ati, yemwe ab'iki gihe mutizera kandi mugoramye, nzogeza ryari kubana namwe no kubihanganira? Zana hano uwo mwana wawe. Ariko araza, dayimoni amutura hasi aramujegeza cane. Yesu akankamira iyo mpwemu ihumanye, akiza uwo muhungu amusubiza se. Bose batangazwa n'icubahiro gihambaye c'Imana. Haleluya. Yesu mu kubwira ishengero ryari munsi y'uwo musozi, yaberetse ko ku vy'uwo muhungu bari babuze ukwizera. Abigishwa bari kumwe n'abandi benshi buzuye ugukekeranya. Uwo muhungu yari ateye ikigongwe. Yesu yaciye ahindukirira se w'uwo muhungu amubwira ngo amuzane. Yesu yaciye amukiza ako kanya nyene. Abigishwa ba Yesu baratangaye cane, kuko bari bamaze kwirukana izindi mpwemu mbi, ariko iyo y'uwo muhungu yari yabataye kuwa amazi. Ukuntu iyo mpwemu mbi yagize uwo muhungu imbere y'ukumuvamwo vyarerekanye ko yari ikaze cane. Ico gitangaza kimaze gukoreka, Yesu yaciye atangura urugendo yerekeye Yerusalemu. Yesu imbere ya vyose yatanguye kubibutsa ivy'urupfu rwiwe rwari rwimirije. Umurongo wa 44 n'uwa 45 dusoma ngo, mushire aya majambo mu matwi yanyu, umwana w'umuntu azoshirwa mu maboko y'abantu. Bayoberwa iryo jambo, kandi bararihishwa ngo ntibarimenye, batinya kurimubaza iryo ari ryo. Ibyo gupfa no kuzuka ntibashobora gutahura ibyo ari byo, haba no gupfuma bamubaza ngo abasobanurire. Turabe umurongo wa 46 tubone ivyari bibaraje ishinga. Haravuga ngo, kandi havuka ibihari muri bo vy'umukuru wabo uwari we. Abigishwa ba Yesu aho kurushiriza guca bugufi ngo bamwumvire, bamaze kubona ibyo gukayangana kwiwe, ahubwo batanguye kugaragaza ivyifuzo vyabo. Bariko bariyumvira ivy'ubwami, bakibagira umusaraba wategerezwa kubanza kuhaca. Bigombera gusubukuru. Paulo aravuga mu ikete yandikiye ab'i Galatiya mu gihimba ca 5 umurongo wa 26 ati, ntitwifate uko tutari, ngo twandurutsanye tugiriranire ishari. Turabe mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Dushishikare umurongo wa 47 na 48, ni muri iki gihimba c'icenda. Turabe ibyo Yesu yaciye abwira abigishwa biwe. Havuga ngo, ariko Yesu abonye ibyo bihari byo mu mitima yabo, yakira akana agahagarika iruhande yiwe. Arababwira ati, uzokwakira aka kana mu izina ryanje azoba anyakiriye, kandi uwunyakiriye aba yakiriye uwantumye. Kuko umuto muri mwebwe hanyuma ya mwese ari we mukuru. Erega n'uwo munsi urashobora gusanga abakozi b'Imana ba mbere mu ishengero atari barya baboneka cane. Ushobora gusanga ari barya bagayitse bayikorera mu ibanga. Abo bigishwa ba Kristo Yesu ibibazo ntibari babibuze, ariko Yesu niwe yari ngaho afise inyishu z'ivyo bibazo.
yagumye abaha inyishu zikwiye, nabo barushiriza kumumenya. Nshuti yanje mugenzi uri kuranyumviriza, reka natwe twongere turabe ijambo ry'Imana nk'uko turiko turaryiga. Tubandanirize ku murongo wa 49 kugeza kwa 53 dusoma ngo, Yohana aramwishura ati, Mwigisha, twabonye umuntu asenda abadayimoni mu izina ryawe, turamubuza kuko atagukurikira hamwe natwe. Yesu aramubwira ati, ntimumubuze kuko utari umwasi wanyu ari mu ruhande rwanyu. Maze imisi yiwe yo kuduzwa mu ijuru girishike, yerekeza i Yerusalemu afashe ingingo ntabanduka yo kujayo. Atuma integuza imbere yiwe, ziragenda zijya mu mihana y'Abasamariya kumuteguriza. Ntibamwakira kuko yerekeje i Yerusalemu. Abasamariya nabo nyene ntibari boroshe, ko nabo nyene barase Yesu nk'uko Abayuda nabo bamwase. Umurongo wa 54 utubwira ngo, abigishwa biwe Yakobo na Yohana babibonye, baramubaza bati, Mwigisha, ugomba ko tubarira umuriro ngo utibuke uve mu ijuru ubayigize nk'uko Eliya yakoze? Urumva ikibazo abigishwa babajije. Mu bisanzwe Yohana yari umuntu w'umutima woroshe, ariko hano turabona ukuntu yababajwe n'ingene Abasamariya binuvye Yesu. Maze Yohana ati, wopfa umusaba Imana ikabarandura. Ariko Yesu yaramukariye cyane, kandi arongera aranamuhumuriza, nk'uko tubibona ku mirongo ya 55 na 56. Hatubwira ngo, maze arahindukira arabakankamira ati, erega ntimuzi umutima wanyu kusa, kuko Umwana w'umuntu ataje guhornya ubugingo bw'abantu, ariko yaje kubukiza. Nuko baja mu yindi mihana. Yesu ntashobora kwihanganira ico cyose cozana amacakubiri. Eka none havuga ati, naje gukiza. Mu kurangiza kino gihimba c'icenda, Yesu yarumvishije abigishwa biwe yuko ukumukurikira ari ukwemera guheba ivy'isi, bakagira umwete kugira ngo bazoragwe ivy'ijuru. Hano rero ntihavugwa ivyo gukizwa, havugwa ivyo kuba intumwa za Yesu, hakavugwa kandi abamaze gukizwa ibyaha. Umurongo wa 57 na 58 iravuga ngo, bariko baragenda mu nzira, umuntu aramubwira ati, ndagukurikira aho uja hose. Yesu aramubwira ati, imbwebwe ziri n'imyobo, n'ibiguruka mu kirere biri n'ivyari, ariko Umwana w'umuntu we ntagira harambika umusaya. Yesu yaraberetse ubukene bwiwe nk'umuntu mu gihe akiri mu isi. Abamukurikira bategerezwa kumenya yuko atamahoteli babikiwe mu bisagara bazojamwo, ariko abagize ubwenge bemeye gusangira nawe ibibayabaye, kuko bari bazi ko mu ijuru batazoba bakene. Umurongo wa 59 n'uwa 60 naho haravuga ngo, maze abarira uwundi muntu ati, nkurikira. Nawe ati, Mwami, banza ndeke ngende mpambe data. Ariko Yesu aramubarira ati, reka bapfuye bahamba abapfuye babo, ariko weho genda wamamaze iby'ubwami bw'Imana. Uwo muntu yaragomba gukurikira Yesu, ariko akagomba kubanza kuja guhamba se. Uwo murongo abantu usanga barawutahuye nabi. Yesu ntiyabujije uja muntu kuja ku maziko ya se, ahubwo ico yagomba ko nawe uwo munsi wotahura, nuko uwo muntu yari yabwiye Yesu yuko imbere yo kumukurikira yobanza akagenda akabungabunga se, kugeza igihe uwo se azoba amaze gusaza agapfa. Avuga ati, mu gihe data atarapfa, sindaronka umwanya wo kugukurikira Yesu. Ku muntu agomba gukurikira Yesu, iby'umuryango wiwe biye byategerezwa kuza ubwa kabiri. Yesu aragomba ko tumugira uwa mbere. Umurongo wa 61 n'uwa 62 haratubwira ngo, uwundi muntu aramubwira ati, Mwami, ndagukurikira, ariko banza undekure nje gusezera abo mu rugo rwanje. Ariko Yesu aramubwira ati,
nta muntu afashe isuka irimishwa n'inka araba inyuma abereye ubwami bw'Imana. Uwo nawe yaragomba gukurikira Yesu, ariko atabishize ku mutima cyane. Ntaco yagomba guheba, kuko atabona ko gukurikira Yesu ari ikintu gikomeye. Ntiyari bwiyemeze n'umutima wiwe wose gusangira na Yesu amagorwa yari imbere. Nshuti yanjye mugenzi, menya ko gukurikira Yesu ari ukwitanga. Pawulo niwe yanditse mu ikete yandikiye Abifilipi igihimba ca 3 umurongo wa 13 n'uwa 4 ati: bene data, jewe ku bwanjye sinibwira yuko maze kugifata, ariko icyo nkora ni kimwe gusa, nibagira ibiri inyuma ngashishikara ibiri imbere, ndakovya gushikaho dutanguranirwa ku mpera y'umuhamagaro w'Imana muri Kristo Yesu wo kuja mu ijuru. Nuko rero mugenzi uri kuranyumviriza, wewe wakijijwe, wumva icyifuzo cya Pawulo gihwanye n'icyawe, nahawe rero gufata ingingo kugira ngo namba utarabikora ubikore, usukiranye na Pawulo na Yesu Kristo. Nawe uri kuratwumviriza, menya yuko Yesu yiteguriye kuguhindurira ibihe kugira ngo ufatanye n'abandi urugendo rwo kuja mu ijuru, ngo uronkere hamwe nabo impera ibikiwe abizera. Reka turangize dusenga. Mwami wacu Yesu Kristo, nongeye kugushimira kuri Imana ikora ibitangaza kandi ugira urukundo rwinshi. Uragomba yuko twese tugukurikira, ariko kenshi biratugora. Ndasengeye umuntu yumvirije kino cigwa akumva agomba kugukurikira, kura intambamyi zose imbere yiwe, umuhe kukwizera, hanyuma agendane nawe, azoraganwe nawe ubugingo budashira. Ndabisabye mu izina ryawe ryera, amen. Cigwa cacu cyo kuri uno munsi igarukiye ngaha, naho ubutaha. Yesu aguhezagire. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu munsi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya, canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu 2 uturongo 2 duhengetse ttb akaburungu twr@org. Ushobora kumviriza ikiganiro cyo muri indwi, canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ibyanditswe kugira ngo wumve ibiri muri ico gice cy'ibyanditswe byera ugomba. Ufite ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twr@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa TWR Burundi. Ushobora no kutwakura kuri telefone yo mu biro, inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi, canke kuri telefone ngendanwa, inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Dusanga kandi kuri WhatsApp, nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.